Why Nicola tararongora afise money afise everything yobesha umuntu sako ndajaho ndashaka kubaho ari ndese yo sinagana so gufata kwikunda Nicola so fresh kwikunda gusa wasirukira je buje ndabwiza ukuri tema yaje ndayitinya cyane maze kubona ikintu wana nkujewe kugira ngo umugenzi nawe ntabatemo nkeneye uri umushaka umugenzi n'umuntu ari we wese mugabo mariage kuraya ni ikintu bisema procedure aho usanga no kurugezo kw'igihugu ruvyiga urumva bati uyu muntu ewana uri pre kubana nawe ugasanga mu rushengero baravyiga mu muryango baravyiga muri meri baravyiga kabo rero ku bantu bakurikirana imbuga nkoranyambaga ziwe tena mukurikirana cyane social network zibakoresha nka WhatsApp oya nuko bajya n'ababanyi n'abakuzine isabukuru nziza ndabyibutsa umwene Chris amureke tuzamugira reality test nawe gere kubura tubimenye. Bonjour mesdames et messieurs les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Chakinyamakuru cyama kibazana bisha muvuga muri industry of Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora, reka tuze dukingurikira Imana hamadusira dukingurikira bakunzi ba Buja Hit TV, bakunzi ba Bude. Ndi kumwe na Krista Leone. Bad girl. Oya. Bad girl nabihebye muri no minsi kubera bisabura ngo bad girl ngo ibiki man reka tube turetse kumwe na Krista Leone. Intare kazi. Nurura karanki vyume. Really? Yes, kumwe na King of the Mic Benny hamwe n'umutumira witeka mbega nindega Krista. Bamwita ngo umusore urumva asa amazina menshi muga tumwakiriye reka twakire mukuru wanje kugira ngo uvuge ya mazina yawe Nicola bite nibo safi Nicola urashaka kutaba umuzi kuri Nicola ariko sandi mazina reka kumbe tumwamwanya rero atubwira mbega Nicola bamwita gute kawiza abandi basanzwe kumbe abandi bari kwadukurikirana ngaba muzi kundi Nicola mbega Nicola yitwa gute muri rusange amazina yiwe amazina yo kuri karanga iterite Nicolas Dondas oya Joshua ayandi rero yahandi Krista yavuze he ariho musore benshi bazi kuri musore irinde irindi bakunda kunyita ngo Mr. Situation kabisa dore kuri musore Krista amaze kuri kweki bamwise musore kwerekiga urumva igituma banyise musore ni kubera ko ariyo groupe y'abagenzi banje tukunda kuba turi kumwe cyane bon uvuga niho twamana vraiment tukenda ngiye kiniya rero sasa hari gihe wasanga je ntazi izina ryawe ugasanga twicaye nk'ahantu mu kabari ugasanga bumwe bari ntusifura ukavuga ati musore ukubonye rero donc niho bya niryo Mr. Situation ho ugasanga izina ryawe sindarizi sotse naguhamagara musore cyangwa situation cyangwa ku telefone hamagara nkabwira ati situation kagafata guhera yes mbega bibaza ko Krista izindi zina bamwita ni rya Krista bakwita gute Krista Benny ikiganiro ni face to face ikiganiro ni face to face wewe ko abwo ni intare wewe ucoba je bamwita ngo King of the Mic niko banyita ngo be King of the Mic ni umuntu yari impaye kwera mwe ndagiye Benny Shoes nirambere cyangwa inzu ndagikura oya nijyo oya ni umve ni nyina ni ryo muntu Krista tujyakiruko so guys izina ni ryo muntu ni King of the Mic mukanya ndashiraho Queen of the Mic Queen of the Mic tuvuge gutyo tuvuge ko ari izina ryo muntu ga Krista boy izina ryo muntu Benny izina ryo muntu ni musore kuvuga kuri King of the Mic musore nawe aba ni musore nyene ni musore nyene bo ahubwo rero ku bantu baraba statizi we hari ibintu yashize ko acandika ngo musore je telefone yanje baranyibye guys mugarumva Pole sana nivyo narinzi pole sana yagiye mwana zana telefone gato yikamwe ka 15000 beka jya ndakaguha kajya 35 ben nikutuma nka 15035 15000 beka kajya gashishagara telefone y'umuriyoni 500 35 so guys kiganiro face to face turi kumwe na musore canke Nicola yuganira kuri byinshi cyane yuganira kuzima usanzwe murabizi ko twabemeye kuzatarabazanira ibiganiro bitandukanye ni Benny na Bella kuri Buja Hit uyu musore tuganira ku bintu byinshi cyane uyu musore mubona hano
ni hard worker n'umukozi arakora cyane tujye kuraba muri rusange ubuzima abajene ngaha mu gisagara ukuntu tubayeho canke ukuntu babayeho hari byinshi umuntu aba yifuza kumenya iyo tugira iteka ryo kwakira n'umwe mu bantu bashaka kuba afise ukuntu babayeho ngaha akadusigurira canke akatwigisha canke tukigishanya biba ari byiza cyane sibyo gabe yes kumbere Nicola araza kutuyagira kuvyerekeye akazi kiwe kandi tugira ko Nicola asanzwe ari umurimyi kumbere araza kutubwira byinshi aratubwira n'impamvu kumbere yabisemo kuja kubikora ama sujet y'umunsi kumbere novuga topic y'umunsi twebwe twashimye ko twoyaga kuvyerekeye ubusore bwiwe arakora aribeshaho kandi uko tubibona nuko bivanye n'ivyo twagivuze muri briefing iraboneka yuko ari umuntu afise bwa bushobozi bwo kubana novuga n'umuntu ariko uwo muntu ntaragira n'ivyo vyimviro vyo kugira umuntu mbega bibaza yuko kuri Nicola atararongora kandi afise money kandi afise kakazi kandi novuga ari muri babantu baze kwitabura abavandimwe n'abantu ukuntu aba yambaye kabisa barayibona n'umuntu yambara nyene nk'umuntu nyene tuvyumva nawe nimba nibafitira ziranotse abandi kumbere baza kutubwira byinshi ndaza kwiga byinshi kumbere Nicola tugwikaze kwanza muri Buja Hit murakoze cyane kandi mufite studio ya bien merci beaucoup kabisa mufite studio nziza kweli Beni subwa mbere aje ngaha subwa mbere dukoranye ikiganiro nubaze ko ari nk'ubwa kabiri kabisa yes kumbere Nicola umuntu yifuza kumega Nicola ninde akora ibiki muri rusange mu mibereho ya misi yose Nicola canke umusore akora akazi kanje mu bisanzwe ndumurimo niko kazi nkora cyo kintu mvuga ati nkuramwo amahera nyine yo gushobora kwifashisha kwibeshaho ikintu nkeneye yo kuziganya donc niko kazi kanje nta kandi kazi nkora nakandi kakuvangira oya nta nakandi yes kumbere Nicola yarashimye kuba umurimyi mbega Kristo bibaza ko yuko mu burimyi bwiwe biramworohereza Nicola ahubwo nibaza ko twashaka twinjire indani mu kiganiro kubona umuntu w'umusore nk'uyu kuri jewe ibintu by'uburimyi ni ibintu ntimvire ko guys twabanje kuvugana ku ruhande ariko byari ibintu mbaga ntakahura ndashaka ko ajyamo indi bakatubwira kuko si ibintu biba byumvikana Ben umurimyi umusore ukiyumvira ni ibintu umuntu kuko tumenyera abashene muri misi ni kuri bata nuvuga kuba king of the mic kuba mu cameraman sinzi mu photographe mu taximan le parisien kudandaza imuzu ibintu nk'ibyo twatunguwe rero no kumva umusore avuga ati je umurimyi urumva ni ibintu nuvuga ko bon aje indani atubwire mbega bimeze gute wavyumvira gute ko tuzi ko ivyo by'uburimyi bikora abantu bakuze babakikukina mbega we kuri wewe wabigiye mu gute uri umusore byagenze gute ryari wiyumviriye nyene ivyo bintu kavuga ati jereka nkora iki kintu ryari mbega byagenze gute jewe fait mu gutangura sinatanguye ndumurimo kimwe kandi nabikora umva kimya nyene sinagomba ko bigira n'abantu babimenya kiretse abantu navuga ati aba bantu nibo two turakorana dufate igihe je natangura ikona importance y'uburimyi bwa mu Burundi nuko nafise umugenzi aba hanze niwe karambwira ati mba two turateye inkuru arambwira ati niki kintu noza gukorera bwa mu Burundi ndaraba ambwira ati none uje kudandaza imiduga uje kugira ibiki navuga ati rero sacha namubwira ati je mu mwanya gato ndaciyumvire ko nzoguhinyisha rero igihe kimwe cyo turasohoka n'abagenzi muri restaurant dusoze muri restaurant imwe iri gaha muri ville hama je turakomanda twashika set hama je umutwe wanje ndavuga ati numva kansenyene oya uyo nyumva we namubwiye ati rinda nzoguhinyisha sinzi nivyo nyene kizi ukubona ukaca kabisa hama turicara turakomanda twese ibintu bitandukanye hama ca mvuga ati je sinzi kanje mukowe mvuga ati reka turabe ikintu dufise kimwe hama niyo naciye ngenda kubona ko ku meza twese bazanye ibitandukanye ibiki mugabo cyasanga ari igitunguru hose ndavye ku mpande n'umanje baticaye n'umuntu bazaniye agasandwiche gato karimo igitunguru akantu gato akantu kose karimo igitunguru ndavuga ati ikintu ifo ko niransenya kuri ico hama ndabaza abantu narinzi bari mu burimyi barambwira ati yana igitunguru ni ikintu ciza hama mugenzi akimubwira ndakimubwiye yari hanze wewe rero sasa nakwera hajyanye uburimyi bari bageze ku rwego umva ikintu cyose baraciga bakabona ati ikintu cyashobora gukiziza ingwara cyashobora kugira ikindi kintu yambwira ati wewe ahubwo ico kintu kijemo kuko igitunguru ugiye kuraba ntigishobora gukiza ingwara nyinshi murabona n'abantu bahora bafata bagateka ibintu bagashiramo ibitunguru sumu ya duki
rero sasa muri ico gihe naciye mvuga ati ka ntangure uduya dukena nk'ifise zandi ndangura ntanga ndangura ntanga ndagiye ubuntu ndaronka amamarché hano ku ma restaurant amwe gahazi ndavuga izi gitunguru baranyizera baraneje imbere vraiment ko mba baranavuga ati mba bazenda kwaza ati none ngo wewe ni iki gutuma uduga ruguru bwa uko twuru umenga nacubuze rero sasa muri genda nka gukorera ikintu mbona abantu bose bakora fuko uyi difference n'abandi rero sasa niho umva natanguye uko rero sasa uburimyi ngiye kuvuga ko gato uburimyi novuga ni business à long terme ni business tagira igihe par contre nishobora gupfa ni business sinzi ko hari amafamille hanze ugiye nko hanze ushobora kumva ati famille abavyeyi barabarimye ugasanga ubunye umwana n'umwuzukuruza ni umillionaire sinzi ubunye ugiye kuraba bajya ba Bill Gates tubona n'abantu bafise imirima minini donc tureke no kuja kure tugerageje no gukura no ga mu Burundi aba president bacu n'abarimyi kandi bakubwira ati ja mu burimyi donc rero uburimyi ni business ndende ishobora gufasha kandi itavuga ati ngo ugira ukore ngo selon situation donc selon crise ihari ku isi sinzi ko mwebonye peu importe bizoba mu gihugu cyangwa peu importe bizoba exemple bisanzwe mwabonye iki gihe ca covid abantu benshi barashize muri confinement mugabo abarimyi barabashize ko press muteze wo guproduiza kuko abantu barugarana bafungure ntibashobora umva aho n'ucubona yo njye niyo navuze ati aha anye rero umurimyi rero so umva kawaida twe tudari nk'umwoba mugabo ako kana bashize muri agarisa mugabo basubira gute tudari none amwe barimye wahagarika kurima zoca bigenda gute Chris atari igiharage agenda haya muri town kwirira hamburger ibiri mu gitunguru iza ibiri mu gitunguru aho uzoja usizohurira tu hose zo kumusanga ari ko ari no kono rubise avuga ngo ibitunguru ushaka kugira ijwi ryiza urashaka gufata amagi ugashyiramo ibitunguru bisi igitunguru ni ikintu ciza sana kabisa yeskumbura ariko muri rusange bimeze neza cyane uvuga na business yawe uvuga Nicola no kubwira yuko uburimyi umuntu yavuga ati ego ariko birashika ugasanga uburimyi sinovuga ati yuko birashika ukaronka nturonka amera wifuza muga vraiment ntubura nigire uhomba agahomba urahomba fete uburimyi iciza cayo bunguka selon inguvu bishizemo n'ubwenge babishizemo donc sivyo n'ubwo ati ndahitishijemo nakubisemo n'ivyaza bizoza bitaje wowe Jean urakoresha ubwenge avuga ati ikintu nkakigira gutya kandi ndagishizemo izinguvu kigenda gutya Beni umuntu akibaza ati nk'akabazo gace kaza ubunyene mu mutwe mukuru wanje ibintu ukora warabyize wapi nta cyane ndavukiye mu Kinindo nta murimyi ga Chris ndavukiye mu Kinindo n'umurimyi ariko kibaza ati hari abo dora twumva bagiye ku ishuri bakabyiga navyo nigeze niga nivyo nyine ubushaka umuyoro wayo uvuga ati kandaka kantu kene kameze ubuzima bw'ishuri kure bwa rumeze guteganya ikigaragara yatangiye gukora amahera kuva kera nshye numva nshaka kumenya ubuzima bw'ishuri kure byari bimeze gute kuko maze gukora amahera be birabone kumenya ko yakageze ko iby'uburimyi bitambwa kiri muto bitangura agafaranga ku bantu bakurikirana nk'ibintu akora urabona ko ibintu bimazemo imyaka myinshi mbega ucibaza imbega amashuri byamugendeye gute nico byarakunda oya bon ishuri vraiment sino shaka bisa cara byari amwe bavuga ati ngo byarakunda hari nk'abaprofeseri bacavuga ati agati mu ikintu cy'ishuri abantu biganye bazaza kureba kino kiganiro batubwiye ingene byari bimeze bavuga ati hari nabo twigana ari wowe yabwiye ati ngati Nicola bireke urundire ikindi kintu ukora bazi gusa ikintu cy'ishuri vraiment jewe oya bon naba nkwesha terme itari nziza ariko jewe ikintu cy'ishuri n'ikintu ntigeze kigukundira nticyankundiye kandi je nanje nibazi yuko byava uko ntigeze ndarikunda cyane fete je sinzi namafise ariyo image naguma mbona yuko hari abantu usanga barize mu gasanga baricaye rero sasa navuga ati uwo mwanya wo kuguma nicaye mbona kuri kaka 26% kanje ko kuri bulletin navuga ati rero reka nigindi plan
Ewa ntibyankiriye. Nicola none bise sora nka 26%. yarongera Oya mugabo ari ndavuga 26 yabari menshi hari n'igihe watwara bulletin umuvyeyi nkambwira ati ngo ndabizi ati ugasanga ari umunsi byigeze kugera oya ari umunsi nigeze kuduga kubita karandi karani muri try umva no yari 4 5 sinaja munsi ya ruguru ya 5 vraiment ico gihe nanje bambwira ati wewe vraiment buri bateri akora kabisa cette fois-ci ari imagine azopfa nibagiye ni profe yaje uduha ama bulletin vraiment maskon namwe uronka utora bulletin ukabona kabisa n'umuprofesseur akakubwira yayibu wahindukiye gutya bashika yako rero sasa uyu munsi mwishuri acambwira ati ico gihe mbere na 74 24%. umunsi cendano Mwaka wose. oya amatimese je ndenza bro rero gusa oya muga mu ndero naruzuza mu ndero naruzuza sinobora vyose cyo kibagiye no mu burimyi abantu bari musanga bafise indero rero uyu munsi umuprofesseur acambwira ati musha unikora uno munsi ngo yakwije cyane barankomeye amashimwe abantu bizaze kumenya umuntu bamukomera amasharo se 80%. Ariko cyo gihoro se 30. Barankomeye amashimwe Nicola yakoze amateka 4% yazishizeko yari so ariko yarahejeje Nicola byarase Ishobora tugisi oya gusa ariko urabona ku mashuri makafisi abeshejeho abarundi benshi amashuri ari benshi babayeho bwa Nicola yarakoze exetangira yatinye ko aza hajya yandi hanyuma niya imwe batanga ngo hari ama grand fruit ama prix amasatisfaction ya 50%. watinye ko nategani sengani niteka sengani roma Nicola yikutira Vincent na Trani bavyumva gute umuntu gace yibaza hari aba bon guys nimone tuko turatwenga n'ubuzima busanzwe umwe wese afise ukuntu yabayeho mu buzima bw'ishuri ariko ugasanga hari hana ageze gusumba n'uwo waba yaricaye dufise abantu benshi tuhora turabiraho uburorero batize ariko bafise ahantu bageze Beni hari abantu bro hari abantu hanze batize ariko banicaye umengo nta kintu na kimwe bibabwiye nta kintu cyo gukora ugasanga avuga ati aje ko ntize n'ubundi ndinyagupfa nta n'ikintu nzo kwimarira abantu mu babwira ikigabro jewe umuntu nk'isi ndamujija kuko nanje ico gihe cyane yegetse kugira ico gihe sishobora kujija vraiment mvuga ati ngo ikigaba oya abo par contre jewe ikintu nabonye burya bwa mu Burundi umujene yicara kure kutamenya nticara gukora ngo buzi ingufu zo gukora cyane mushaje gukora uko arabajene ubunye ashobora no kumubwira ati jewe ewana ingo ukora akakantu ko naja akerebutse so rero jewe vraiment no kujija gusa nahonye vraiment je igihe nayibayemo ukakwita nk'umwaka wose uryamye atacikura kora kweri twese ufite gaye Bujumbura dufise image imwe utari ku ishuri udanda uri umukomisiyoneri cyangwa uri muri bata cyangwa muri pagaza cyangwa muri donc umuntu ubwo bubwira ati okay hayo abantu basanga bakubwira ati jewe n'urunka ngo 2 millions uno cankora gasanga ngiye muhira kwera iki yabuze umuntu amuha 2 millions alors que ntamenye yuko n'ibihumbi jana ushobora gukora ukabaho bien rero sasa je novuga yuko abajene benshi ntibicaye ngo gukora ngo babuze ingufu ahubwo babuze ukutamenya ukutamenya niko kubishe vuba giskumbere tuvuge ko Nicola ari muri bamwe novuga yumvise akamo kare tavye ibintu byumvikana arabitahura cyane sivyo none ko bimazemo imyaka myinshi ushobora gusanga ari kwa kuntu ko gukora cyane oya kwa kuntu rago sigura Kristo next haraho yavuze ngo next ni kwa kuntu nyene yicaye atari kwa nyinga kuko yes kumbure reka tuvyakire gutyo ariko kumbure umuntu ashaka kuvuga ati ni vyiza kuba nimba udakora gutiga ariko ikintu kindi naco ukora na leta yacu irabidutumira muri rusange ati abajene muje mu cooperative kugira miteze imbere sibyo Nicola ejo nahiye ejo Nicola azotera imbere amatiza imbere n'abandi kuko abarundi benshi no munsi tugigitungura kumbure cyatewe na Nico yes kumira nivyo vyiza cyane yes kumira tuje ku kindi topic Krista twinjira mu kiganiro fresh n'ingana tuvuga ku vyerekeye ruvuga akazi ka Nicola tushaka kuvuga ku vyerekeye uvuga ko reki Nicola atararongora Krista bibaza ko ari kubera afise money ni boy icyambere ni handsome boy icaka amano muhaye manota yakwijana
sano kuri nka 90 90 yaba udafise wawe ni barakumudura oya kudraga nta mukobwa afati ya mbere kudraga umuntu ariko barugira première fois basi Ayo. barugira première fois basi ukamwereka yuko wimubwiye birabaho Birabaho. Baramaze kuyimubwira gusa ndamaze kubimubwira ngo birabaho biramaze kumushikira birashoboka ko kuno yaciye avuga ngo birabaho birabaho araza birabaho, kubidusigurira birabaho. araza kukumbira ari abakobwa benshi babona ko afite akanoti bakifuza kumwegera bakabitinya nariko ndavuga ati ni handsome boy kigira kabiri afise akazi kiwe kamubeshejeho urashobora kumubona ukavuga ati uyu muhungu rwose ashobora kubaka ariko ukibaza ati nikora amafaranga ukeneye kuyarya abanyene sinzi ko wabonye ko yambaye n'inzabo urumva amafaranga kabisa cyayigetse magarama yibereye ngaho Krista vuga ati kubera iki tuta why Nicola tararongora afise money afise everything yobeshaho umuntu soko ndajaho ndashaka kubaho ari ndagana so gufata kwikunda Nicola so fresh wasibikunda gusa kurongora je burya ndabwiza ukuri je mariage ndayitinya cyane asinya mariage kuko mariage jewe nkunda kuvuga ati mariage ni igikorwa ni ikintu fait mariage je ukuntu ndayita uramaze kubona ikintu wana nk'ujewe kugira ngo umugenzi nawe nta batemo nkeneye urumva ushobora kumugenza n'umuntu ari we wese mugabo mariage ukorera ni ikintu gisama procedure aho usanga no ku rugezo rw'igihugu ruvyiga urumva bati uyu muntu ewana uri pe kubana nawe ugasanga mu rushengero baravyiga mu muryango baravyiga muri meri baravyiga rero sasa urumva ko si ikintu umuntu ushobora kuca wija mu gucyo urumva ni ikintu gisaba umuntu muzobana ubuzima bwawe bwose bisaba kuvyitondera gusa nyene tu mariage atavyarahura navyo reka jewe akabazo naco nibaza basi baramaze kuguhatira bimwe tubibayemo badora mu turabarimi nka wewe ukunda kubona canke beri ngene ndamubona guys abahungu ni beza sinzi ko mubibona mugasi bibego kukura umutima w'umuntu bamaze kubakatira sha je ndabwire je baramaze kunkatira abantu ari birababaza sha bawutera amapoto cyangwa kagenda nabo bakakubwira ati tugushaka ni oya garagera oya bakubwira ari ukubwira ati vraiment yana kwera akazi ukora donc ataba yumva abayumvira umunyagihugu abayumvira umunyagihugu ati awe nta kize bikiwe n'utwo ntaho twogera hamwe ko tumusohokana ahantu heza nyene ibyo byumva mugabo bani nawe kumva ubundi akubwira ati ntibikunda kandi ntabwo hamundi akagenda atanaguseze none Nicola tubiravye oya mugabo biramaze gushikira je ndamufise kumbure oya mbere yuko mugira nta wari wigeza gukatira oya nta wigira gukatira ampeba oya yega guheba wamaze kubijamo nigeuka nawe sinahuriza Beni uburumbwira turabizi ko mufise muri kano kanya mugabo mbere ko utaramubwira sivyo byari bimeze gute ndakwinjirira cyane tukatabona ntacyo sawa Nicola naza kumfasha uvuze ati rero bimaze kukubaho ibyo bintu bakakatira nyene bivanye n'akazi ukora canke bivanye n'ingene ugaragara mboje kuva ntangura kano kazi sindakundana n'umukobwa kuva ntangura n'uwo mwenye tumaze gukundana jusqu'à maintenant Ben amaze gukundana n'umukobwa umwe imbere ku bw'akazi nakandi kazi je nari bwakore mu buzima karakanye basi n'umukobwa amaze kugukatira nararonka akazi je muri aptitude yanje mu mbere bingora kutraga cyakwaza uyu muri kumwe niyo yakudraze muri bya bindi tu umuhuru umuntu muranye mwumvi yumva namuce byumva nawe Nicola ukivuga ati fefe na ugasanga byikoze ntabyo kuvudraga ngiye kuvuga ndabona umenga tonera ipoto urumva bicu byumva nawe wagiye isi rero ndisi yo hafi turahitisha musasore Yesu Kristo ku ruhande rwawe gute onjoli areta mama shambo ndawubwire Yoko rutararongwa cyane kumwe gufata kurabisha byayi uyu rero sa afite umugabo je nta muntu nkangati arahari nico gitumye nico gitumye reka tujye twari tuko turavuga nta muntu n'umwe nkatira guys nta muntu n'umwe nkatira bose babemeye ngoza na ikika afu kabona nyene ko wewe utashika wewe utashika
afise umusheri wiwe ariko baramutraga abemere ubu unye ni nkuko uvuze ko nawe afise umusheri mbere warabemerera bose nkakwemerera hama ukabona ko bitari buvemo ukijyana ku mahoro meza sindi bugutuke sindi bugukatire nyine ukabona ko bitari buvemo ibyo unaenda ukagenda kandi rero tukaguma turi abajama ntanagukubita na pasi y'undi mwana mukikundana ngo amera neza yes kabisa ariko umuntu cyabivata mbega rikora kubwiwe ndakiti kintu cyo bacituma atarongora gushika kuno muzika Krista bon grand frère mukuru wanje urumva sinzi ko babatinya amahera yiwe oya nje gituma nico nyene mugabo oya ayo ndabwiye rega ntibiranga birase urashaka kwatsa arahantu nyine ariko arafasana basubona batanga aho mbarizwa ya wapi kabisa just aho ntangira oya mugabo rero ku bantu bakurikirana imbuga nkoranyambaga ziwe tena mukurikirana cyane social network zibakoresha nka WhatsApp oya nuko bajya n'ababanyi n'abakuzine isabukuru nziza ndabyibutsa Krista mureke tuzamugira reality test n'abagere kubura tubimenye abakuzine oya bana n'abakuzine n'abanyese kandi sha nabwiza batwara abantu je barabanyandika ati ni ngo wapi umuntu tushobora kwemera kuko ngufisa abakobwa benshi bajya n'abakuzine abaniyesi n'ababanyi n'abandi nyine twiganye abavazine n'abavazine n'abandi uyu niwe uzumva Beni nko mu minsi iza adukubita invitation mariage ati Beni na Krista ndabakeneye kuri mariage yaje uzontere buje tuzontere kabisa ndaso abantu yose tutsura umuntu arakubwira ati rongo mugabo hageze guterera yashinge kugwa n'abantu reka mugabo ikintu nabonye Nicola festival wanzwanze bagateske bimeze gute je uvuki wanje umaze kubangaje kwanza ubugafisi abintererano kaza mu nyuma ni bon uvuga est-ce que tu disais ko Nicola zorongora Krista tubivuga gute niyobaho ko ngo bikunde niyobaho ko ngo bikunde kweri ntibikunda kina Nicola nawe imyaka nawe na Nicola naye urahwera aho uherwaki wapi je sasa ndakubwiye kubera rero bya bintu byemo oya gato tugende bukebuke kubera turi mu misozi ni hajya hashya ngo wumve ko hahiye ndarega ko kandi ukuri je bon mazigenda ndumusebateri sibyo sibateri angaje uyu uri angaje burya uri angaje shaje uyu bukungu narutanze ideni ugira aho amafaranga rero ifoko manza kuyasiza bagira bagire mugabo tu vraiment oya bon ntibivuze twese bana turabantu siza ntawo biharira je vraiment twese garashobora n'ubwo uyu musiba turashobora hari umuntu uvuga ati uyu muntu vraiment ndamufana sana kabisa mugabo urumva nyine bihari ukuntu bigoye ariko nyine twari yakiriye tu ariko niyo barizwa oya siyo mbarizwa mbwa ndiko ndarondera kubarizwa ariko umuntu arahari umuntu agize umuntu nyene wumva ko ushaka kuba ari ico numva kira aguhe nimero ziwe oya reka tumufashe Nicola dushaka kumuhamagara kandi rero ikiganiro kirarabwa n'abantu benshi usanga turashaka kumuhamagara Nicola rahire hari abantu barabarumiraga Zafre reka tumufashe Nicola urumva byaramugowe bize nimero ndamuhamagara reka ndabamagare Krista ariko sorry arivugire agahanye abandi barashaka kumutwara rega nararipuzesha birangiye byemeye severa de pour parce ko nishurwa ndabikora reka rero tumusabe iyo nyishure duhe nimero Nicola tumamagara musabe ngisha kwishura oya ni bo oya vuba nzobahamagara kabisa ndababwira ati rega cya kintu cyakira uri siko zakomeraga Nicola ko reka turi batatu tugora n'ukuntu yanka nashaka kumwe ati ndi live mu kiganiro nashaka kwanka ndi live mu kiganiro kumwe na Krista na Beni dushaka wanyije mugabo rero ubwo kandi kito kwiga n'abantu benshi aburiye na hariya hari abantu bazomutora oya ubizi abantu bazomutora barataye barataye guys yavuze ko hari abamukatiye oya gukatirwa ni kawaida ikintu cyabona twamufasha Nicola nk'umutumire wacu witeka Krista kora Nicola turifuza yuko iyo gikuza turifuza ko tworonga abandi ba Grenove nka Nicola bavuye maraso ya Nicola kandi twabiro nka kirika no mu Nicola ubunye twomubura nk'umuntu bako gihugu igwazi bagihomvye gose
yes kumbura ivyo navyo dukeneye Nicola sho kuzizo nimero tukamuhamagara uwo muntu erega iyo desiyo ifa kwa isoma hakiri kare urasoma internet erega amaintera yego arahari telefone hanze Zukzima nakanya ga telefone ndabisema na telefone hanze ndafise uyu muntu mugabo ahantu ari arahane kwisi kure nagorane ndasaba inite ziyandikiremo maze ku mutwe yes kumbura Nicola yagerageje kudukopa ariko naje tudomeye sije naga Kristo aradukoshe mwana ariko naje reka tumwora kiretse ni ambroka kuri WhatsApp ningura telefone yindi sidasubire kuvuze ngo je ndo mu boss iyo maze kugura telefone mu miliyoni na kuri kwibara bisanzwe ntumva nibisanzwe nk'ubu je mugasinzi ko nzosakora nk'indi vuba shani kuri nta cyizere mfise ko amahera yanje reka tubyizere nta kibara yabaye ya mbere bena cacira mu WhatsApp muri telefone yiwe jewe nzo gushiramo nta ngorane sivyo none ariko Nicola nizere ko unye arindira Ben ku muntu ari abantu baba bakenera ibiganiro bakandondera unye ni mpamagare kuri 79 230 817 ukene ko dukora ikiganiro abahora bandondera kuri WhatsApp bakambura rero ni 79 230 817 mpamagare dukore umuti Yes kumbure na Nicola yarashaka kutubwira ati mbega bimeze gute azorongora canke Krista mugamaze kuvuga ko yaradepoje ntibaramwishura ariko cyo twagomba ko tugere tumenye inyishu bunyene inyishu ibunyene ye inyishu maze ameze bayishurira huye reka bazishikira oya ndihenze bendeka tubyoroshe baramaze kukwagarika bendeka tubyoroshe Krista waramaze gutebeza umuhungu ukamuteza igikoze kose mutari n'uri muri umwaka wose akakomera umwaka muri abagenzi atarakwishyura nzogo nyinshi Jesse nibaza ko umuntu abameze Beni reka tubyoroshe abakunzi ba Bujahid wa mukobwa uzi ko badepoje mu grand frère yadepoje ka utarishyura umuhungu ni mwiza afite amafaranga ye ameze neza makuru fise Krista wavuga bohoro mu diaspora twiye ko ari kure yavuze nimero za kure zari mitera cyangwa rero ashobora ko ari ga muntu uzenya muri Congo ashobora ko ari ga anye hakuru kuri frontiere cyangwa ntacyo ukaza kuraba ikiganiro tugusabe basi ubyiyumvira umwishure umukatire canke umubwiza ukuri ko abandi bakobwa baramubona ngaha ugatiba baramuroka yes kumara ko twitera yuko Nicola ari umuhungu yamaze kwitahura arakora ariko twe ni proposition ko turamuproposa est-ce que Nicola kuri katarongora nka sujet uyu munsi hariyo na benshi kumbure bameze nkaho Nicola bimeze gute ahanini biva ku bakobwa canke ku bahungu je nibaze yuko ufite umuntu bujyanye afise ikintu kimutuma atakora iyo ntambwe sibyo kuko ari umuntu abona ati ntiyaragera ari ndabubwira ati nta mahera mfise yo gukora ivyo bintu hakaba n'ubundi yababajwe n'urukundo ewana bamwishe kabisa babwira ati sindabibona simbona bishobora guca ejo nibaza yuko igituma usanga abantu batarabigira bujyanye ni ishwa y'umuntu kuko je sinzi ariko uravyifuza urafise shwa ariko uravyifuza ariko ukabura oya vuba ngo Nicola agira ubugeni Krista bitwemereye abugira nande oya vuba mvuze ni nko ushobora ko ari umwaka umwe mu myaka ibiri mu myaka itatu imyaka y'ibiri anyarukura bitse imyaka iranyarukura oya bataramwishura je nibakwishura bakagubwira oya vuba reka tubisengere ni nkuko bashobora kumwankira ariko ntaco kumbure mwandika ngaho Nicola baramwishuye uzi ko abikeneye cyangwa ndi kwifasha budget mbona aho mpungu baramwishuye sasa murangurishije wari byumvikana Nicola amafaranga Nicola atabara umwanya munini mu kabari inde apana ngo kwisara mu kabari gasanzwe naho nyene arinza sohoka oya asohoka nyene ahantu nyene ucumva hafaditse nyene ucumva Nicola ahantu ushobora gukonsoma samire ku musi oya mu mariza turabizi kusokera akazi kwera amafaranga yiwe ntajana mu bakobwa si mu nzoga si mu biki aguma yabitse sa Nicola tunataka izo faranga ubwira umuntu yasange umva mo yasangire muruvuga mu duhe ubundi Burundi bushasha bavuye nuvuga bwa Nicola kuko umwana abari mu Burundi mushasha reka tubisenge babajya hanze ba Bill Gates angana abuzukuru abuzukuruza ico coco ndabubwire
En tout cas, mu bintu nsengera vraiment, mu bintu nsengera je sinifuza ko ari ikintu kizonkomoka ko ni lazima gusa we generation musore shamana kuri je generation ya musore ndasengera abana ba musore n'ukuri kw'Imana Imana agire uzaba ubwenge uzaba ubwenge sibazaje mu ishuri ngo byari rero gaho ni Imana cyari tubyizere yuko abana bazokura ubwenge ku mama wabo cyari kurakondera icyabwenge sawa kurondera umukobwa w'icyabwenge oya kawaida ibaze ndose nk'umuntu we yaronka nka 15% w'umugore vraiment wapi kwera cyangwa hano aho kawaida urumva ifo kurondera umuntu byakunze kandi barahari intellectuel bafise ku rwego rwiza ese ko twizere ko nikora bizomworohera kugira beni reka tuje kuyidi ntuze reka tuje Yesko ndikikiruze ndivuga nikora abantu muri rusangi abantu bameze nkawe n'abantu nyene ku muri bafise ikibazo Ben ahubwo rero je ndabona umengo tuzokora part 2 na tuzobandanya nikora yatwangiye ariko gukurikirana tuzomwemerera naga surprise narateguye yuko twamwagara uwo muntu ariko urabona ko yadukweye kuko turongera nimero je nzoronde ngenda bigira ntazonzi nanje ariko tuzibambwa ntazonzi ku mutwe urumva biragoye okay je ndafise narazikuye Mamagare Ben mamagare Ega ndababagare Mamagare ndabise narazikuye appelé a été bloqué. Voilà na mobloss Mayitari yari ndababagare nuko murangurira Cheza na Bujaiti we Chris ari biramumirize kukiza ubwoba nico yaho twandakibiraho kwase kwitaba gaba uyo muntu ukwamagara yindira yitabe oya ntiyitaba uranabizi ko atitaba basi mugabo uvuga awe na akwamagara yindira yitabe yindira ndagiye yamaze kunyaruka atari bwitabe Mugabo umuntu Beni nawe azi Dimeraze ndakubwira nazikuherinde Abera turare Ukaturare Bisagaragaza la deuxième fois Cyane bureke Mureke Nimero Christian yarazimpaye arafise yadikuye barazanya Nicolas yeskumbure ndashobora gusura kubabagara Oya mwiyoze Ndawiyoze Christ Mwiyoze Yari ama nimero zibiri ya mbere bari barayiblotse yani yakoresha kuri WhatsApp ya kabiri Beni gute kwanza ngagato uzifise gute tuzomuzana nzomutumira mu kiganiro part 2 ndamuzane n'ujya mu bahuri rero bazohora mu kiganiro ega tuvyizere ko umugabiki nikarabeshajya Christ acagira kakuya ico umbabizi mugabo yaboneka ko nikora kuva kera yamyatinya amanota no kwishura urumva biti yaje kwitira sugo kandi umusinge navuze ngo ntiyitaba yarabizi mugabo sinzi umuntu oya ntaco ariko reka tuje kwiga cyangwa nikora bise benshi reka ko muri tuzabimenya muri part 2 tuzabimenya ko cyangwa izo nimero sizi ndakubwira izina basi nyuma ya kamera tubabwiye izina ikiganiro gikurikira ntibazoba bagishije cyane twaza umutaya mu gati ko je bigagize imisi ngo ngize imisi nteranya abantu ngo ndabahukanisha kumira amafusa na izina ritari ryo Kristo kumira usanga ari wa wundi rikora we yirondereye kandi nawe akora kurondera ni umunye wamuhamagaye ashobora gushavuga ati atero ujyanye reka naje tuvyizere ko byageze neza cyane kumira rikora ni conseil mvuga utanga muri rusangi hama ngikubwira nuvuga n'umujeune yahevye ishuri ariko yicaye muhira atari ko arakora n'umujeune yabafise amafaranga afise ubwo buryo avantage yoronka amaze kugira umugore ngikumuhanura muri rusangi amaze kugira umugore avantage amaze kugira umugore afise kugira umugore nka wewe unuvuga bavuga ati gwiza umufasha ufise ivyo ukora arafasha burya ko ari vyinshi mufashanye sivyo none urumva kukinca mariage cyo kwabwira ngo muco no bahanura ko nanje ntayo ndagi nabasanda babesha ariko urafise umugambi basi bagira uwo mugambi nka wufise Ego bawugire ni vyiza en tout cas nibaza ubunye uri kurara muri ubu buzima tubayemo n'ubuzima usanga nyene umuntu yageze kuri iyo stade afise ama opportunité menshi cyane ashobora kubamo nyene so rero urumva mugabo sinakubwira ati ngo ndabahanuye ngo mubije ko nanje ntabyo ndajamo sinzi ne bimeze indani sinzi iyo bija
Donc hama ku muntu yicaye muhiriwe oya nibaza ko yovayo nibaze tuduge ruguru yaje tuduge ruguru tugende mu amakoperative ari afise umwimbu mwinshi muri iki gihe arangura azane amahera make arangura hama afurnise hama abararunkana nayo make. Yes, kumbere Chris office kindi kibazo rukeneye kubaza navuga Nicola. Urabye je nacitse ingufu. Waruzi ko baza kutwitaba. Nari nzi ko baza kwitaba ndamwibarize basi urumva. Rero azomutuzanira cyane hamagaye. Krista tusa mu busoza ko afise ikindi kibazo baza kubaza Nicola. Nta kibazo kindi. Ni ikindi uvuga Nicola rero hano urabajone muri rusangi. Bibinebwe batashaka gukora. Nta mujene w'ikinebwe ariho. Oya, nta mujene w'ikinebwe ariho. En fait, nabwiye abajene nta bunebwe afisa guhabuza kutamenya, sivyo? Je nk'ubunye kwera nagiyemo ubunye ngeze ahantu mpeka kugura societe yanje shasha. Mpeka kugura societe yanje shasha yitwa Musore Logistics Services. Ni byadinanye Musore Logistics Services. Dukorera dans l'immobilier, muri agrobusiness, agroalimentaire, dukorera aussi muri noze muri transport. Mugabo ubu uye muri uyu mwanya two tuja mu bintu vya immobilier aho nyene du transforma amazu ugaro ari ikintu cyose cyo munzu ukeneye kugeza ukeneye n'umuridmas. Dufate ufise projet yo kubaka inzu yawe turashobora kurondera abaridmason bakaza bakapuya mu bandi. Donc ushaka amatoilette, ushaka amadirisha, ushaka iki. Kandi vraiment en tout cas nibaza yuko ujyanye utanguye n'abantu barakumenya. Nk'ubu jewe senzi yuko nzoshobora kuja. La fois passée nagiye gukorera muri Nkoze nadamushimira cyane muri Bantopol. Barampaye hari n'abandi bantu abanyacubahiro utabona mu burira mugabo uzamubwira ati ngo nkorera aka kantu ndavuga mu izina kubicubahiro cabo mugabo nibaze yuko umuntu wese ashaka gukora en tout cas nta excuse nimwe hano ushobora kuvuga ati nabuze amafaranga kuko 500 miliyoni yaje mu kabari ukayasigaye urumva 500 miliyoni yaje mu kabari 500 miliyoni yatwaye mu burimyi hariya ntushobora kubura itonguro ufata ntushobora kubura ivyo utera kandi iyo 500 miliyoni mu kazuni kuzanya ayo maya 500 kazoni kuzanya mu 2 miliyoni donc iyo nibaza yuko triple ya donc umva nibaza yuko je nimba ubunye bigeze ahantu ingurira societe yanje shasha ushobora gukora dans l'immobilier kuko ni bitwara amafaranga aussi nkakorera muri na transport na agro business urumva ko ari ikintu camfashije nyene kandi ndakwibutsa yuko muri ivyo byose natanguje umutahe w'50,000 ko bimaze mu myaka ingana. Bon, ijambo yofe nagize ivyo kurangura nzana igitunguru yari muri fin 2017 ninja 2018 fate 2018 donc 2018 ubunye dufate tugarije Krista nato itatu tugarije twarabana societe afise Krista nuvuga nizehe kuko muramarurira ko kuva 2018 gushika muri 2021 imyaka 3 nize Poleza ariko urumva yuko nato tutira Sine gawe nine 17 ahubwo tuje 17 ubwo ni 5 18 ni turi 2021 18 19 20 21 ine yes kumbure peu importe ine itatu sinzi yes urumva ibiharuro jewe numva rero ayo mahera makera ashobora kuyakuramo akabamo umuntu ariko tugarije tukarabana uvuga Nicola nato tubwira amafaranga afite kuri konti ariko urumva ariko n'umuntu yafise nka 10 miliyoni arafise mukuru wanje arafise mukuru ubu none aya amabuye nje nakunda kugira Krista arakanyegeze telefone afise hano reka hari abayizi mw'abantu hari abayizi imodoka yamuzanye urumva nawe gusa izosi aririyo nayibonye urumva yuko wihaye nk'imyaka 3 bavuga ati fate basi nka 200,000 urumva ko zofise na 3 millions basi kuri konti imyaka 3 canke en tout cas 200,000 urashaka yana yinyura benefice na rose mu myaka ego nicyo kintu nkundira mu burimyi ben uburimyi je ndavuga ati la terre ne trahit jamais urumva yigere guhemukira en plus yo twege dufise avantage wana nk'umuro dufise imvura dufise izuba dufise ikirere cyiza dufise imvu nziza iyo umaze ko je ndabwiza ubu namambwira abantu ati none umaze kubona umukuru w'igihugu
akubwira azana avuga ati ewa na makoperative muje mu makoperative nuko atabazi ikintu avantage iri muri ivyo bintu abavuga ati ikintu coteza imbere uvuga ugwaruka donc ntimurindira akazi ko muriro ewa duga ruguru buri misakazi k'abantu baciriritse canke abantu babakenshi canke abantu batize ahubwo ubunye je nabonye muri représentant légal wa banque mondiale yariko aravuga yuko mu myaka iri imbere abatunzi ba mbere ga kwisazora barimo mu myaka iri imbere kandi muri secteur yo mu burimi ga mu Burundi iracari vide nta bantu benshi barayijamo kuko nabari ruguru hari atabazi nyene ingene Jean bikogo rero uri nk'umujene wewe uvuga ati ana je ndaduze hariya uraduga ugaza ugakoreraga ukazurazana ibintu tuvugeze ahantu hakomeye abatunzi bose tuzi ubunye nabarimo bwe kuraba nta mutunzi numwe akomeye adafise umurimo aha no mu Burundi urayibona ababosi bose bafise imirimo urimuzi kubona yuko ahubwo bafata n'amafaranga amamiliyoni bagashira muri secteur y'uburimi bakaza bagakora amangre ibintu ubona yuko vy'ukuri barazi vy'ukuri yuko ubutaka bw'u Burundi vumba ewana burunguka kandi je natanga ari umuntu yakarangwa ko mu Kirundo yuko barima y'umuceri narumye je nzi ko umuceri ari mu ntuzego zigihaye ubanza mu Kirundo ngo biriyo zakayanza hose bitunguru byabo birimeze neza cyane Unyana n'ibintu by'ubwatsi bw'inka ushize n'ubwatsi bw'inka aha tukaje ndabugije ukuri yuko mu burimyi twarayo 500.000 ayo mahera uyabike izo nzogo uzipoe kidogo uzokwicara nk'umwaka ustamwe nzoca ameza ngahe mu bwajeje tukomeye yuko mu mwaka muri imbere ntuzoburi bon sivuze nabi brasserie muga ntuzoburi ukinwa brasserie oya usa uvuga ati yewa itakari ma champagne ama champagne inde jeje nanzoga nigera kandi indi avantage ntabaciriyemwo azi ikintu kiryoshe mu burimi urasabikaye n'abantu mu burimi niho hantu ushobora kwimbura ugashobora no kugira kwimbura ugatanga ibintu ukanagushika nasigarana umva ntanzara kabisa iskumbere tumushimire cyane Nicola ya mwakoze cyane kabisa mugabo yego mugabe ikigani mugabe aka kanya marubuza mugabe musheri basta musabe oya musheri oya jewe nzomuzana ntabwo reka tumwizere Chris ndagushimira nawe Chris wakoze cyane cyane nanjye ndagushimire Beni nshimira musore tumushimira cyane ko ikiganiro cyo kiryoshe guys impanuro nyinshi reka tumushimire cyane kubw'akanya aba yaduhaye akadutera kuko n'umwanya kuba ari mu murima ego bayaduze ruguru mugabo ariko yihevye yavuga ati eka namwe ndabahe novuga 30 minutes ya mugira umugisha sana turagushimiye cyane kandi niko kandi agapera nakabye nipana nziza na Krista gamwa oya guys dukse twase ikiganiro yezi zo sirana gutaha no kugira subscribe bagire bye twese bye bye